Yeah. Ah. Yo. Ariko ndashima Imana uko biri kose ko ntashikiriwe ngo ndani hababare cyane. STV Every Story Matters. Ndabaramukije inshuti namwe bakunze ibiganiro cyo kuri STV, ndabaha n'ikaze ariko kandi mu nkundire manze mvuge ati Imana ishimwe. Imana ishimwe kandi cyane. Ndishimye, nkunze kuvuga ku bantu bakunze kurapa stati zanje, nkunze kuvuga ati nitwa Nishimwe ariko kandi Imana ishimwe. Uwanyise iryo zina yarabona ko rimbereye, yarabona ko Imana ibereye gushimwa. Nukuri ndishimye kandi ndashimye cyane. Hajya rero iyo umuntu agize gushima afise n'ikibazo, mubona ibintu nk'ibi ndazi imitima ya benshi iramererwa nabi, ariko uko biri kose ntanguje ijambo ryo gushima kuko aho twavuye harutaho turi aka kanya. Ariko nshimye gukora iki kintu kumvo z'ibintu bingahe, 2 cyangwa 3. Icya mbere, abantu dukora muri uyu mwuga ntituri bamwe. Nagomba ndamenyesha abafana ko tutari bamwe. Ndakunze kubona amakomantere menshi ngo ibintu mukora, ibintu mubesha, hari munsi tuzobona ibintu by'ukuri tubone ko atari ukuri, ariko ibintu biratandukanye. Nagomba ndabamenyeshe yuko je nta munsi muzobona nkoze ikiganiro kugira ngo nice ubuzima bw'undi muntu canke bw'iwanje kugira ngo ndonke ama views n'ibindi, ariko ivyo dukora biratwigisha. Abenshi tuba twarabibayemo, abenshi baba barabibayemo, ariyo mpamvu ivyo dukora ushobora kuvyima agaciro umunsi ariko ukazobiha agaciro umaze kubona hari bikubayeko canke ubonye uwo bibayeko. Ikintu ngomba kuvuga muri kano kanya, jewe nagize isanganya ku munsi w'ejo mwijoro, hari saa 3 z'ijoro. Iri sanganya ni moto yanje, nahira basa ni bimwe birapfa kuri yo, ariko Imana ishimwe. Umuntu twagonganye we ntaco yabaye, nubwo ari we yari mu makosa ntaco yabaye, ikinga giwe ntaco ryabaye. Ni je nagize ikibazo je nyene ni moto, n'ikinga giwe ntaco ryabaye. Nahuye no muntu aborewe, murabizi ni hatari, ariko uko biri kose turashima amagara yacu ameze neza. Hanyuma twashimye gusangiza abafana bacu, kumburejo mutubure iminsi 3 cyangwa 4 uwo muntu arihe mumenye ko yagize ikibazo. Ariko kandi ku bantu baba bibaza ko dukoze uku, nka jewe nkoze ikiganiro nerekana ko ubuzima mu garanje tumeze neza, hari aho ngwara, hari aho bigenda gute, ariko sinda bivuge. Ariko uyu munsi nuko hari ababibonye bagiye baratanga inkuru ku bantu batandukanye, kuko je nashitse mu rugo sanga muri telefone yanje amapere menshi, ari abenshi bamaze kubimenya. Murabizi abatuzi ni benshi, abadukunda, abadutahura bategereza kumva inkuru ikababaza, ariko ni inkuru yo kuremesha yuko uko biri kose ndashima amagara yanje ko ameze, nukuri sinidoga. Ariyo mpamvu ningaha kano kanya no kubereka yuko rimwe na rimwe harabo barabonye ejo naragize aka video gatoya kuri YouTube ku cyo bita shorts, kugira ngo nshime Imana. Ndetse hari abatarabimenya neza, hari n'uwo bayibaza ati ntasanganya yagize, ariko cambaza ikibazo nimba atasanganya nagize. Ibikomere ndibaza muri ko murabibona, ibi bikomere nacinda vyishirako nivyo nahomeye ko niki urumva. Rero nagomba kubamenyesha yuko andi wanyu ntariho kugira ngo akore ibintu bitari ivyo, kugira ngo aronke iki canke kiriya, ahubwo arubaha amagara yiwe, akubaha amagara y'abandi bantu. Nkasaba abantu mudusengera, mushishikare kudusengera, turazi ko benshi mubikora. Nkanahumuriza cyane imiryango wanje, abafana banje, kuko nabona umuryango, abantu bose bari ahatandukanye. Amagara yanje ameze neza, nubwo atari cyane, ariko ndibaza ko ataraho kuboko mubona kuvyimvye birokomere. Ibi bintu mukanya ngoma ndabikure ko kumbure muraza kubona ko byukuri isanganya ryabaye, kandi turishimye. Aha ndavyimvye muraza kubibona, ndibaza muri ko murabibona. Ndizera yuko abafana nejo nyene narabonye commentaire kiganiro ejo nyene munsi byabaye, narabonye commentaire mu ka video nashize ko umuntu avuga ati ibintu mukora
hari aho tuzosanga ari byo twizere ko atari twikike ko atari byo ariko mu nkundire nsoma iyi commentaire kuko yarankoze ko cyane ari nayo iri mu byatumye numva ko nogira ikintu nubandanya gusaba abantu nukuri kw'Imana abantu turiko turagendera mu mabarabara turiko duca mu bitandukanye dukomeze gusenga Imana iturinde umugwanizi cyane hanyuma kandi tugira urukundo nukuri tugira urukundo dukundane hagati yacu kuko uyu munsi ushobora kugira isanganya ukitaba Imana umaze kwitaba Imana mbega uzoba usize iki abantu bazokuvuga gute abantu wabamariye iki niru wayerekanye urukundo mu bantu canke werekanye urwango mu bantu abantu mbe bagufata gute ariyo mpamvu no basaba mwese abafana bacu cyane cyane tugira urukundo dukundane kuko tutazi ejo hacu canke tutazi ejo hundi muntu ntituzi bizoba bimeze gute. Iyi commentaire ivuga ati ni umuntu yitwa Aloise John avuga ati iby'iwacu i Burundi biragoye kwemera kandi uko n'ukuri hari igihe hazoba ibibazo tukamenga ni bya bindi baguma bironderera agafu nimba urukuri pole sana bro, thank you so much bro, kandi cyumviro cyawe ndagitahura. Nagomba remenyesha abafana abantu turatandukanye ibintu byanje kenshi ndakunda kubishira mu muco n'ukuri ariyo mpamvu ngoma ndabereke by'ukuri ibimenyetso byerekana ko nagize isanganya. Iyo commentaire niyo yatumye nkora ikiganiro muri iki gitondo nkanashima cyane Imana yafashije ikarokora ubuzima bwanje. Ndagushimiye John ku ntererano yawe, nimba by'ukuri hari ababikora mu zindi nzira sinkeneye no kumenya ibyabo, ariko dushira ibintu byacu mu muco. Hanyuma kandi iciza nuko nizera muri je ko arukuri kandi ndazi n'abafana ko dukugirana barabona ko arukuri nico nyamukuru. Hama kandi jewe sinkoze ikiganiro simbeshe sindu mushobora byose cyangwa sinishoboje buri kimwe, ariko sinkoze ikiganiro ngo kugira nsaba ubufasha. Ahanini burya umuntu yifuza kugufasha arashobora kugufasha utarinze kumusaba, akabona ikibazo ufise akagufasha. Ariyo mpamvu jewe ntagafu ndiko ndarondera, kandi post nagize ku munsi wejo ni post yo kuri shorts. Ku bantu bazi YouTube shorts nta kintu na kimwe ifasha ngo mu mahera cyangwa ngo yinzize, oya shorts ibona abantu bake kandi kenshi, kandi kabara ka video gato c'est juste information nashatse gutanga nta bindi byinshi. Imaze no kuraba abantu 188 mu masaha 10 tuvugana, urumva yuko nakantu kazobona abantu bake. Rero ntafu ndiko ndarondera mu buzima mu magara yanje, kandi ndayubaha cyane, ndubaha ubuzima bwanje cyane nk'ubantu ubuzima bw'umuntu wese. Muri make rero ni bwo butuma nashatse kubaha. Ndanabashimira cyane mwe mubandanya kudusengera kudushigikira muri byose. Murabona uko bimeze, murabona ngaha kwitama murabona amaraso, sinzi ko mu cameraman yo kwegereza hanyuma akabereka neza uko byagenze. Aha mubona naho urutoki none akabazo yalala. Aha birangoye kuko ariko arababara, bibaza ko ari mbaka umuganga. Usiziribana kaka. Yeah. Yo. Oh la la. Yo wumva abantu b'Imana. Ha. Hari ukwigirisha muri ubu buzima kweli. Antuka murabona ko no kuboko kuvyimbye kuko murabona ko amaboko atangana. Murabona
guhera ngaha uku ko havyimbye, aha hose haravyimbye, niho ngomba nkande mu kanya, aha hose hakaba havyimbye. So aha byangoye gato ku rutoki kuko ndumva ariko arambabaza, mbisaba umuntu ndahugurure n'umuganga. Muri make nuko murabona na kwitama niho nagize nababaye, ariko ndashimana uko biri kose ko ntashikiriwe ngo ndani hababare cyane. Numusaya gusa uri kuraribwa, naha ku kuboko, naha ku kuguru, kwivi ndibaza murabibona udukomere, ariko ndashimana Jerry, ndashimana muri byose yakingiye ubuzima bwanje. Irabona ko hataragera yuko nshikana. So Imana ishimwe, nkashimira abafana bose badufise ku mutima, badusengera, bababarana natwe, baryoherwa natwe. Turiko turabaha amasho muba mwishimye, ariko kandi tubikora kugira ngo muryoherwe. Iyo rero tubabaye abantu bose bababarana natwe, Imana ibahezagire cyane. Ndabashimiye cyane. Kanya ngo manje kwa muganga, ko ndumva ko nubwo ngiye kwa muganga amagara ari meza, c'est juste kuraba ico bamfasha, kuko nta sinyo kwivura kandi sindi umuganga. Murakoze cyane, Imana ibahezagire cyane. STV, every story matters.